Mugira ibihe vyiza muherereye hose kabisa ewana weekend y'ibisazi weekend irimwe match zikomeye reka tugaruke ku makuru y'inkino yavuze cyane uyu munsi mumenyesha makuru bitandukanye hirya no hino kwisi muri Espagne mu Bwongereza n'ahandi reka duhere muri Espagne kabisa Zinedine Zidane n'abasore biwe bivana Camp Nou nyuma yo kumara inkino zibiri batsindwa abantu bagatanga gukekeranya uwo mugwi w'ibwami kabisa wivani Camp Nou. Zinedine Zidane amara inkino zitandatu Camp Nou atatsindigwa ashira hindi record. Nyuma y'urukino Zinedine Zidane yavuze ati ndishimiye umugwi twakinye neza kabisa twakinye nk'umugwi kininzi nzimugwi muri rusangi. Zinedine Zidane kandi avuga ati amajambo amvuzwe ko ni menshi imbere y'uko urukino rutangura bashaka kutwica mu mutwe ati ariko nta kintu na kimwe vyahinduye twagumye dukorera hamwe nk'umugwi. Zidane yamaje kuri VAR kabisa yatanze penalty nande makosa agera aboneka mu rukino kayirengagiza amaze ati wivya VAR bivuga gute. Zidane yavuze ati mu kibuga harimo hagarikizi ivya penalty yabonye kayo ko yari penalty arayisifura ati singiye kuvuga ku bintu by'abahagarikizi cyane tindazi yuko ari akazi katoroshe kabisa ati ntavyo ngiye kuvuga ko amaje ko vyerekeye Sergio Ramos yavuze ati Ramos kubereka muri rukino kwiwe vyatwongereje avantage ni mukinyi mwiza turetse mu kibuga no muri squad muri rusangi ukuntu agira ivyiyumvira tanze no gukarumisha abakinyi umugwi ukagira imbaraga ukongereka mu mugwi bushasha. Zinedine Zidane kabisa kuva ba mu munyezo wa Real Madrid ataratsindwa Camp Nou inkino zitandatu intsinzi zitatu banganya gatatu. Zidane kabisa mugerese Sergio Ramos nyuma y'urukino yavuze ati turishimye cyane atereko turiko turiyumvira no ku rukino rwo kuwa kabiri muri Champions League hagaze ko nawe bamaze kuvyerekeye VAR ati VAR shaka rimwe namuvugisha abantu batari bake amajambo ari menshi aho hanze we wovuga iki nka Kisigenzo wa Real Madrid. Ramos yavuze ati penalty yariyo Lengre yankweze ngiye kuduganza n'umupira ati yari penalty zishaka ko mu kirubanza umuhagarikizi tinumva kweri muri muravugisha muri murabesha ati yari penalty. Ramos ashigikira VAR mugere mumenyereza wa FC Barcelona Ronald Koeman wewe yari yishe VAR. Ronald Koeman kabisa avuga ati ni kubera iki VAR turenganya ati hamaze gukina inkino zitanu nta munsi numwe iratubera idushigikira buri gihe birimo iratugwanya. Yagiye yandika ku rubuga rwe rwa Twitter avuga ati nditwaye dukwiye gutakaza urukino ati VAR niyo yatwivye tanga penalty atariyo ati nyuma birangiye tutakaje ati VAR ni kubera iki. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru Ronald Koeman yavuze ati penalty ntari yumvikana sinahura ingingo umuhagarikizi yafashe ati VAR nta kintu na kimwe iradufasha buri gihe iratugwanya. Nk'akarorero penalty bakoreye misukino rwa Seville ikarata yitukura bari guha abakinyi baje tafi ku rukino twahuye hamwe ne penalty y'uyu munsi tibi vyose nivyo VAR turenganya ati VAR nta kintu zosubira no kuyivuga ko nta kintu nshaka kuvuga ko ati bayiremye kugira irenganye FC Barcelona gusa nta kintu na kimwe yigira idufasha ati umupango wacu umunsi kwa guhindura urukino tukigenza neza hakaba gukomunikana hagati ya Leo Messi na Ansu Fati atariko umuhagarikizi yishurukino mu gutanga amapenalty n'ibindi ati yishurukino tintwaye dukwiriye gutakaza urukino vyose naho dutangariza inkino zikurikirana muri La Liga vyose bitewe n'abahagarikizi ati nta kosa ryacu rinini ririmwo ati n'abahagarikizi ba La Liga barimwo baradusifurira nabi hamwe na VAR yayo muri rusangi. Ronald Koeman kabisa umuheza wa FC Barcelona avuga ati iyo VAR yanyu mwazinye gupinga FC Barcelona gusa ataki gungwe kabisa umumenyereza ikintu ndamukundira ikintu kimuri mu mutwe aravuga ntavyo kwinyegeza araja muri media akavuga ibikurikira bigakurikira ati inkino ziduheruka gutakaza zose twazitakaje kubera VAR mukanye ko FC Barcelona imaze inkino zitatu idatsinda muri La Liga yaganije na Sevilla itsindwa na Getafe kabari yanatsinzwe na El Clasico. FC Barcelona kabisa yicaye mu kibanza cya 12
gusa ifise n'ibirarane bibiri tarakina. Iyo penalty kabisa yavugisha abantu batari bake nyuma y'urukino nk'umugwi wa Real Betis nawe wacushiriye ifoto ku rubuga rwayo rwa Twitter ivuga ati kubera iki penalty ya Real Madrid mugihe tugwe bidukoreye ku rukino rwa Real Sociedad murayitwima ati usubusuma tirariga nimurona yuko urimo murahengekera Real Madrid. Madrid kabisa bayatatse benarika muri rusanga bavuga ati Vale yaje kugwanya yindi migwi ihengekera Real Madrid. Nyuma yo gurukino rero akaba Fede Valverde yabaye umukinyi wa mbere avuka muri irigwe atsindiye igitsindo Real Madrid muri El Clasico mu gihe umunyamerika Sergio Dest yabaye umunyamerika wa mbere mu mateka akinyurukino rwa El Clasico. Nyuma y'urukino yavuze ati ndishimye ko ari je muntu w'umunyamerika wa mbere akinyere El Clasico atari kibi nyine nuko twatakaje. Akaba rero kandi Real Madrid ari yo ncuro yayo ya mbere mu myaka 4 itsindiye ku kibuga ca FC Barcelona Camp Nou muri La Liga. Akaba rero kandi mw'ubwo rukino ibintu vyavuye mwari vyinshi, akaba Cristiano Ronaldo yagumye ari we mukinyi wa mbere mu mateka amaze gutsinda ibitsindo vyinshi muri El Clasico ku kibuga ca FC Barcelona Camp Nou, ibitsindo 12 akurikiwe na Messi ibitsindo 11. Akaba rero kandi muri urwo rukino Real Madrid yacisiga FC Barcelona ku ntsinzi za El Clasico mu makompetisiyo yose kuva bamaze guhura. Real Madrid intsinzi 97 Barcelona 96. Akaba rero kandi muri urwo rukino Ansu Fati yabaye umukinyi wa mbere mu mateka ya El Clasico atsinze igitsindo muri El Clasico akiri muto mu mateka. Akaba ari we mukinyi muto atsinze igitsindo muri El Clasico, umupeti kabisa yana numwe mu bakinyi bazavamo abakinyi beza uvyanku vyemere ufane Real Madrid ntuyifane Ansu Fati ibitsindo 4 mu nkino 5 mwisezo. Umupeti kabisa ubona kafise kazoza natazamo ibintu nyene bigorana. Ansu Fati n'umukinyi mwiza mu vyukuri. Akaba ari Philippe Coutinho mu rukino ya muzimvune ashobora kumara hanze indwi 3 adakina. Akaba ari bimenyesha makuru vy'Ikataronya byari vyisha abantu kabisa. Ikimenyesha makuru Sport kivuga kiti Clasico bayisutenye, ati Clasico bayishigikiye, ati ntibyari kugenda kunyene vyagenze, ati umuhagarikiza yashigikire Madrid arayibira. Imenyesha makuru vy'Ikataronya kuri Barcelona wocu vyica. Ikimenyesha makuru Mundo Deportivo cyo kivuga ati Coman kabisa raturitse, ati bari bamwishe. Kino kare ku inkuru ya Luis Suarez yasinze igitsindo ciwe nawe cakane mwise mu nkino 5. Ikimenyesha makuru AS kivuga kiti Real Madrid iragarutse iteka ryose nyuma y'inkino 2 kubitwa, iragarutse imigwi iraje kabisa yihondagure na makanya igaruka kukurukanye kwa Real Madrid. Ubwo Real Madrid iragarutse kabonere kimenyesha makuru vyinshi muri Espagne biragaruka ku iyo nkuru ya El Clasico. Birumvikana nyine nta nindi nkuru bari kwandika kabisa. El Clasico urukino rwa mbere kabisa rurabwa abantu benshi kwisi yana. Iyo uyitsinze uyemera ku yundi amajambo akurikira bari menshi akavugwa yana, abari ibintu byinshi vyakurikiye kabisa. Akaba rero kandi kirava kuri El Clasico yana abafaransa bari bishe Koeman kuri Griezmann wabo. Griezmann akinota 9 gusa El Clasico. Koeman yafashe tanguza magasore k'imyaka 17 Pedri. Griezmann amushira ku benchi amuha iminota 10 ya nyuma bina badembera. Pjanic we nta nuko yakinye. Abafaransa bavuga ati Griezmann wacu sha, Griezmann wacu bamukoreyeko. L'equipe kabisa. Akaba rero Vare ewana bari bayisha mu Bwongereza hoho ati mudufashe nimudufashe kuvura Vare yemwe, nimudufashe kuvura Vare kabisa, ati vyayicanze kabisa. Vare kabisa mwiyi weekend ewana bari bayimereye nabi kabisa. Kigarura no kuyinkuru ya Jota urukino Liverpool yatsinze Sheffield ibitsindo 2 muri kimwe ari igitsindo ca Diogo Jota ku minota 64 kabisa. Kigarura ku inkuru ya Vare bavuga ati Vare yanyu muyikoresha iki. Demere ku inkuru ya Edouard Mendy umunyezamu wa Chelsea
ayifashije kuronka inota rimwe ku kibuga ca Old Trafford ca Manchester United, akura amasave kabisa atagira uko angana, akuyemo imipira arokura Chelsea munota wa nyuma kw'ishoti rya Rashford. Edouard Mendy kabisa umwe mu banyezamu beza. Kepa agiye kwicara intebe yo guherayo. Daily Express rana ku inkuru y'urukino rwa Chelsea na Man U bavuga ati Lampard ababazwa n'ikosa rya Maguire yagiye gufatira Azipri, amufata mu kanigo muri kona, arafata ragumya VAR nta no gucekinga. Iyi VAR yabaye ibiki kabisa. Ngere ni kimenyesha magno cha Sport Star kivuga ati iyi VAR yacu yabaye ibiki, ati Lampard mu marira nyuma yaho Maguire batamuhanye ku ikosa kuri Azipri, amufata akamushira mu kanigo. VAR nta no gucekinga. Ana VAR kabisa. Iyi VAR yabaye gute wana? VAR kabisa ubona mw'iyi minsi umengo barahumirije. Kigarurane ku inkuru ya Gareth Bale avuga ati nimuncira urubanza ndacakeneye igihe wana, ndacakeneye igihe cyo kuyadapta nkigenza neza nkakora ibintu vy'ubukapo. Akaba ari yandi makuru mukwiye kumenya uko Eden Hazard ubu yatangiye kwimenyereza ari kumwe n'umugwi abana muri squad kabisa yimenyereza. Ubona ko mu minsi mike nko mu ndwi zibiri cyangwa zitatu azabagarutse mu kibuga kabisa. Akaba ari mu yandi makuru mu gihe twatwaye na Eric Clasico ku munsi w'ejo, Ajax irahana mu Buholandi kabisa, itsinda ibitsina 13 mu busa akayuka Venilo 13-0 incroyable. Umusore w'umwirabura w'umunyafrika Traoré atsinda ibitsina 5 henyene. Football yacu kabisa yuzi bitangaza gusa kabisa. Akaba no mu Burundi nkino zari zabandanije, Musongati itakaza urukino rwa kabiri yikurikiranya inganya na Bumamuru kabisa ibitsinda biri ku bindi. Hariya Igitega Message ngo itsinda biri muri kimwe, Grenoble itsinda 4, Vitaro yisubiza intsinzi kabisa na Mutombora wayo kabisa. Ewana bakora exploit, ubona ko Vitaro igiye kugaruka kabisa. Umugwi w'igihangage ntawo woja kabisa. Vitaro igiye kuzuka, imigwi itiyemera igiye guhura n'ibibazo vitayizozimara. Akaba ari kuri classement Olympique Star mu kibanza ca mbere 16, Buja City 15, Aigle Noir 13, Musongati 12, Flambeau du Centre 11, Interstar 11, Rukinzo 11, Message Ngozi 8 10. Akaba ari Muzinga ariyo iri mu kibanza ca nyuma y'amanota 7 iri kumwe na Bumamuru hamwe na Vitaro. Ariko Vitaro kabisa bayitege, Vitaro isozimara kabisa. Uyu mugwi w'igihangage nta namwe uzoja mu vyanke canke mu vyemere kabisa. Guys, mugire ibihe vyiza.